kugira neri azovyara reka ndakubwira abantu bazomusengera abariwe kugira hazoba igitangaza ni Chimamanda Moses ndozo ayoboye amasengesho nakanguka Chris Ndikumana na Prophet of Jesus Joshua na Modeste kabisa namba ya haga 5 personnes bose bazomuramika kwibiganza guke umwakore ngaha ego turabyumva uku umwe azokora bose bagize uko aho kizosha gikunda ego nabikubwiye kandi handahejeje wemeye iki imbere ya kamera ama video arahari urabyumva nta ABS nzokwereka ate usi wewe ya bindi bazagenda ngabagiye kuryosha urubanza urubanza rwanje rwaye ruryoshe ntabyo kuryosha byari bihere abavuze umuziki nayo ntabizana abavuze umuziki baba bavuze umuziki se ntabizana Natasha ntiyazanye kashi yaravuze ati ngurumva ngo uzosora umugore wawe ngo muze yambaye igikwembe ngo muze ejo apo ndakeneye drone ya drone w'imbere Rwanda ndaho ndabona turayituma mu Kamenge wicariye oya yari drone y'ivyunguka urabyumva rero ngomba nje mwisekeza byo kwishunza umwe kandi dufatana n'umugore andinde bagira bya bindi gusohora bavita gute guhekereza umwana kubera umugore wese dufatana mbiri desade kabisa aho twisubira inyuma kubijanye n'uwo muntu agushingira intahe mbega yo simbizi yumvise umuntu ariko amushingira intahe amuvuga neza ko binakora akabikora neza mbega wavyakira gute bo jeli nkuko niyo muye n'umuntu ashaka bari karamvuga nabi umvuga nabi umvuga neza bose ndabashimira ego uzi impamvu Hello everybody, j'espère que vous allez très bien. C'est Cody Mr. Brock, the first came from Into the Party, the big sound in our country. Yes, nko bisanzwe ndi kumwe na Simbizo Semavumba. Reka ndabaramutse cyane mwe mwahisemo ngo hitamo Akamo TV muga subscribinga nako mutagira ko mutweke ko turi kumwe. Yes, cyo gihe nako kanya twamugendereye mu rugo gwe nko mubibona guys abahantu heza bya vyunguka mu muha mwibaze ko ifishuza. Yes, kana mwikaza baramutse. Yes, yambu karibu sana. Yambu na life water no musi sinanyoye drip apple kubera kubera meje gufungura cha hari umwanya manga cyane inywera amazi haba iyo naho hageze ko tuja mu mabanga cyangwa iyitwa life energy kugira ndonge inguvu gera nabonye baragushiremo na kawiski hari simpure na Baltazar sa nabonye baragushiremo na kawiski harimo ariho akantu zenya ka whisky akiri kandi aho gafashe bameze gutesa imbizo kandi mu bambetu uri kumwe n'abajinye n'uvuga ati dukora ga cocktail cyo gufata ka akiri ukavanga na energy cyo ukavanga na drip apple ukinjoyinga fresh mugabo nk'ubu kubera nkeneye meje gufungura mu mwanya uheze cyamba dinywera life water amazi hariho kera tucigamwirise hariho akarimbo Bobo yakunda gutera ko je Bobo hajya twize kuri etablissement muri EPS aro EPS twagira muri lycée twagira vendredi ego rero ajimbere arakarimbo yakunda gutera ngo amazi urukato bandanije bandanya tu ntabyo nibuka ni Bobo akazi twe gusa twitabira gusa amazi yabari imbere akavuga ibintu twari utwana man amazi ya fresh kabisa ugasanga twavuye nk'Ibuganda kuri sisi tugeze kujya kane rya ndapfa twabagushika mu Nyamitanga kubera iki yabari imbere nkariya ugaya dusubira inyuma rero reka ari mu bantu yari mu kabisa amafoto yagaragaye uri naho ndakubwiye nta nawo womenye ndahazi hajya kunani iyo distance urayumva kuva kuri sisi gusa ni hanini pe nagiye no muduga
gushika kujya kane rya ndava ni kure cyane si hafi uri kuragenda n'amaguru mugo uri muri siporo twahabwa murari n'ikina zama urukato ego simbizi zana muri twa tuntu washira abasangwa butaka na twasigaje yega arabana abasanga butaka twabashiriye ama Cotex ego n'inyigisho burya ari inyigisho abantu badaha umusista araho umwe mu ariko yigisha yumvise barabaza ikibazo ngo none ngo bwa bwoya ngo buza bumera cyabwe ati oya cyabwita ubwoya babwita indya abantu bacavuga ngo no turiko turiga ifo yuko ibintu bya twagiye gusanga ingorane twagiye turahura nazo hari ibintu twatinya kuvuga mwoga tuzanga hari ingaruka zitubayeko mbwa ukamenya ingene ubivugira naho bivugira no nk'umuntu umubwiye ati burya bwoya habwitwa indya kuba ko bariga by'isuku ngene utegura neza mu bambe ufate nkatwebwe twubatse bakakubwira ati hoje kugira mu bambe fo ku mufasoni acagenda mu kurondera umwanda muto yaranje kugira hagume hasukuye we nk'ivyo warubizi wewe kugira irindwe ama infection ibiki n'ibigwara bica urayibona hari ibindi bintu usanga umwana agiye mu gutinya nkageze mu bihe nta numwe yigeze abimubwira nta wigeze amubwira ati ngo nivyagenda uko bizogenda ukuntu wabona ibuzovyitwaremwe uko uravyumva wasanga nk'umukobwa banza kugira aronka amafaranga ya Cotex yo kuja Cotex usanga bitwariyemwe inda bibaho uravyumva rero hariho ibindi bintu umengo ntibikwiye kuvugwa mo gasanga ni ibintu kandi bihambaye cyane rero iyo projet twama tugenda kuzikora tukigisha abantu amagara meza ni byirondoka ingene abantu bo kwitwara ingene bashobora cyane cyane abigeme bakamenya ibihe byabo rero twe twagiye muri site bamwe basangwa butaka nabo numva tugende tubaha amakuru ko n'abarundi ntibagwize gusa abantu benshi kandi ushobora kubagwiza ku giharuro kandi bige ko abakobwa benshi baba amashuri kubera biya bihe asanga yarasa ama interrogation ama examen kubera yasivye ku ishuri kubera mu bambe romso niyo mpamvu rero twaragiye turabashira ama kit bashaka gukoresha amezi 6 kabisa mbega tuya tuntu tuba dukeneye abasangwa butaka gusa cyangwa murafata n'undi mwanya mu bose ahantu hose mugabo hari ukuntu menga abasangwa butaka bari kumira ukuntu mengo hari umuce w'igihugu mengo wabibagiwe niyo mpamvu rero nabone yavuga ati kwino ntwaro ya leta mvyeyi yapana ko leta mvyeyi urazi yuko dufise n'umushikiranganje wa solidarité turamaze no kugenda ahantu afise projet imwaro muri Ndega ya n'intare yaje ndavyibuka Inyabihanga turamaze kujayo nahone gutanga twagiyeyo mu hari mu kwa kangahe burya nko mu kumunani uko naho twaragiye turatanga amabotura ikire importation gutanga ayo manu bye ko iriya shiramo ryacu yanigisha ingene bazikorera zijya ugafata gashona ingene ushobora kuyikorera gukoresheje ibitambara ngene bisanzwe ukayikora ukayishona neza umugabo baba mesiyo urayimesa urayakoramo n'udutambara ukoramo ukatumesa ukayimesurira mugabo izo tubaza imisi dutanga nizijya ukoresha rimwe yego mbega yo muzitanze mu muri sire ko batazigurisha ivyo ni vyabo kumenya kirempo nuko twabigishije akamaro kavyo mugabo sinibaze ko bashobora kubigurisha tuba tunavyanditse ko kizira ko babigurisha kuko tuba tubibahaye ku neza yabo yego niyo mpamvu rero iyo ari nk'ahantu usanga amamiliye amwe usanga abantu bakeneye gufashwa ibindi hakobo bigurisha bisaba yuko nabandi bace bagenda kubafasha ibindi baba bakeneye usanga umuntu akeneye imfungurwa par exemple kora nk'ubu kenshi ari usanga bibera mu masite ugasanga nta matongo amanini amatongo afise yo kurimani usanga rero hari abantu gushika no munsi usanga batunzwe n'imfashanyo bahabwa nk'abantu usanga bari mu masite y'abadeplace bisaba bashira amazi abashira indya abashira iki bibaho rero
iyo rero abantu bimeze uko umwe wese atanga igishoboka ego umuntu arinze akeneye imfungwa akeneye n'ibindi mbere ucumushira na Cotex nayo komsa undi nawe afise umuhamagaro kumushira umuceri umufuko w'umuceri mushira umufuko w'umuceri undi bavuga ate bana burya abantu barakenera ikintu mushira amafaranga ni fresh nuko abarundi twagiye duhanahana ubutanga ico ufise mon frère je ndaguha ico ufise mvuga ati ni Cotex ndaguha Cotex kabisa namba life ivuze ati reka ndabazanire urusiterne rw'amazi abe mayi muri bwa bumwe no muri rwa rukundo abarundi dusanga kandi twamanye kuva kera babimeze neza turiko turavansa muri ubwo buryo kabisa gatoyi ni simbizo wasoma mvumba yanditse kuri Facebook yiwe avuga ati wakayanza kamaze k'imyaka 20 mu muziki ariko atamwana afise nta nindarate nta ninda ndashaka kubaza mbega uyuje ngaha mu muziki kugira ico kiri mu bintu vya mbere utegerezwa kuronka yego gute ivyo ni vya mbere kubera imbere yo kuronka amafaranga uronka none na mudadanga yakoze ikiganiro avuga ngaho ko ari abazamubambe dutongoje yego none ivyo biri mu vya mbere ufumubura ibindi byose ico ntaco ubwo ntuburi ngorane izo ngorane zo ntushobora kuzibura cyangwa tuvuge ko ari kumugwanya kumuha apana tu peut-être afite amasita abo ndakeneye bangakoresha wakayanze yego ahasimba gute izo ngorane zisimba gute ibyo bibaza bisimba gute canke ni imbuto z'ipapayi nambanye naga imbuto z'ipapayi kuko nivyo buye imbuto z'ipapayi shazica intuzanya zose ai ndose mubambe nkaje imbuto z'ipapayi nta uzoza gutera ibibazo umugore ngo navyaye umwana nyuma ya ndo yari impanuro niyo urumva peut-être amagi imbuto z'ipapayi nyene ko ntivyumvika 20 ans uri muri no game atari urakwagira izinda bizwite ko katabigize ntibibaho mon frère ntabiwagi ça n'existe même so usanga mufisi ça usanga mufisi nakoresha umwanya baramwagira izinda nkeswe wakayanze kashari wakayanze ashobora kuba nyene tu yipoye kugira afunge indo imbere yo kuvyara oya kandi wakayanze hagarakuze Barakuze wakayanze. Kana fise nka 25. 25? Seka shareka. Reka. Aya. Nkubu rero yofata gatera inda mu muvuza kwinduro ataka. Oya urumva nakubwiye ati kuko ino game myaka irikira mujana. Sivyo? Ndararongora. Hano umugamba afise wo kurongora. Yego. Uspigenda gute. None ivyarondera ni vyande. Arondererande. None wakayanza muri no game wenye ni wataratera inda. Mbo wakayanza niwe novuga yuko ari ku arimwo mugani wa Fizo no yavuze ijambo ari ijambo Fizo yavuze nakonze cyane ati ntuzoharanire kuba wa mbere yego mugabo haranire kuba muri list iyo jambo nandi ndakunda kurikoresha ndakunda kuvuga ati jewe naho hereza idiri neri nati ukamutuma abantu 100 bo muri entertainment yego uravyumva ne nati umutuma abantu 100 mu miliyoni 15 z'abarundi bambwira ati tuye abantu nyabantu 100 ego so turabazana cyangwa tukumena umutwe uravyumva tugire liste y'abantu 100 bo babandi uvuga ati abantu 100 bo apandi 100 gusa zingwiza murongo ego ko n'amagaba babonye ni benshi mugaba amagaba baza ari baki umwe bagusavye liste amagaba ni 1 ego ni numugwe mugabo uzari umuntu umwe bavuga ati rongirira liste y'abantu 100 bari muri ro rubuga rw'imyidagaduro ego 100 bazwi ungirire liste ego iyo diri bakarihereza Neri Nadi Hakizimana iyo nshiramwo yo gushira ego urisi iyo nshiramwo kwa yo garagaza kwiyumvira abantu bose kanshira iruhande mugabo mu nyuma yo kwandika bambere agashirako umuntu wambere utangura ni Mokenzi Kaneza Mona Warda gashiramwo nde kagera gore agashara agera mu boyanka rero ugati none baraheze abo nkunda baraheze agatashikira rero ayandi mazina none ngireni ugati none eske none
ngarukiriza hasi nemere gupfa canke nta shwa ufise shwandika simbizi wasema vuba mbe uravyo simbizi rero nakubwiye ko ibintu nakubwiye nabwiye ati rero muri iyo list ego Bface arimo y'abataratera inda oya liste Bface ari muri list ego muri list yo bita list y'abantu bo hari abantu baba bacirondetse abo bashira muri bo hari n'abandi birondeje barapfa turabura irengero ryabo none nk'ubu yo gutuma muri list uramuzi Das J wapi kwe none yarigeze ko ari muri list wewe urazi ben turabende bwa mana yandi Das J yunza nawo muno none senke reka ndakuzanira amazina Das J nubwo yarapfuye ariko sinzi ko Das J cyangwa Tidoro ni muri abo yarapfuye we Yakuba uramwibuka Kubo Yakuba oya from none gacanda da ega wowe ndirimbo cyangwa none gaga bobo wo gusaba ngirira list wo gutuma list urisira ko muri list ukiyumvira muri twa Yakuba nimeze ko ndakubwiye rero Bface we muri list arimwe na idiri ori hane rinati kuri jewe se mavuko ego ati dukorere list y'abanyijana bo bari mu gihugu cy'u Burundi ego urabyumva nta mpamvu nimwe yotuma jewe mbura muri list rinati kora yo umva sinojamo ngo nukwa nkunda nojamo kubera nta yindi mpamvu yo umva abakunzi baheze agasabwa tuzore ngirene nubundi basabye liste ngomba kumushiramo urabyumva mugabo sinoba no muri 10 biwe ba mbere ego oya aho ni woba niba ndakugete mwijana mwijana ndimwo urazi mbe waramenye imyaka nari natafise wirigura mwanda ngo ari muri menopause jivyo yavuze ko afise imyaka 32 urumva aracana 32 yego frame na 32 atari mike nawe no 32 nk'abakinyi ba football je ndafise umu grand frère umu grand frère wanje yego kwifishe yiwe yo muri ntozenya yo muri FFB yarafise yari umuntu 98 kandi jewe nzi neza ko yavutse mu myaka mu mpera za 80 mu ntango ya 90 twate 90 mu 89 myaka umunani yose akayiki sigura nereka karakora nk'abakinyi ba football ugere baho ageze kuri media umuntu atangiye kuza kwisigura habyose biba byapfuye batangiye kwisigura bakirazira kwisigura oyijya myaka usanga ari afise frère uzimbe kahero koronka n'umugabo w'umuzungu canke we nta bintu kimwe n'ivyo ibintu byinsa ko by'abagabo n'abagore je ntavyo nzajamo asa yarabemeje inde yemeza yamaze imisi Nairobi afise umugabo w'umwongereza nisi bizana canke baramugiriye umugabo wiwe barabana cyane uburaya aragenda bakamarana imisi mbona uburaya je ntanda yashigikira je nuzozumbwira abo bantu atango bafise tutabonye ingene batanze inkwano mwene waje je nkaje kandi je sirimwe sikabenda babuza kuzamuzana ayo madosiye ngo afise umugabo afise umuke uwo mugabo ataragukwa uwo mugabo agutora akagenda hana gahunda zo kwimbagurana hiyo hapo ntuzunzanira ayo madosiye w'ikintu maziko wonzanira zumbaza abantu bubatse swati ingo zikabananira twese turubaka mugabo tukabona ati hano bivamo nkiruka nkagiye mugabo vyabaye ego babyo mugabo apana abantu ngaho ngo baby boo baby papichuro saka abantu batama cyangwa no kudakunda iterambere giye bafisa ama Viagra iterambere no kuja mu busambanyi afise biho igitega afise nakubaza iterambere ni kuja mu busambanyi iterambere no kuja mu busambanyi n'abagabo oya naho bizashoye no kurusi ndakubajije iterambere no kuja mu busambanyi n'abagabo ijya ni fiançailles so kuvuga ko ari ubusamba fiançailles yo kuja mu ma hotel mukimbagurana ukabyishimira ko no karoro keza bukura here ega twebwe ubumenyi ukutubona je twebwe dufise abantu badukurikirana tafise aba followers ego hari abantu batwemera bashaka tubabera akarorero ego nenda kubereye akarorero
kuko nja mu hoteli n'umugabo tutubatse tukagenda tukamarana iminsi bandiko ndigisha iki societe mugabo je ubonye je simbizi ndatoye umugore ndamukoye ndasavye irembo kabisa ibintu byose birabaye urumva ko hari akaroro keza mandiko ndatanga urabyumva ibintu birabaye izuba riva inkaze uragabiwe ukabona umushinga nta yambaye ikoti ryiza aratoye mikrofone aravuga ati bano bana ndabagabiye yego cyarangabiye inka je barangabiye itongo je barangabiye inkwavu barangabiye ibiti by'amavoka barangabira imiceri barangabira urazi ibintu bangabiye ga bro hari abangabiye amadrone ntarabona bazoyaguha ahubwo uragenda ukoresha ikiganiro vice president yarangabiye drone honorable manimero yiwe Bobo arayifise ni pati ya drone kabisa honorable drone honorable drone cyayona abantu bose bazi yuko bemeye ibintu kuri mariage yanje rero igihe nababwiye yuko uzi yose ko atakizanye harageze yuko ndavuga umwe yego drone ewa cyane turaja kumubaza na honorable turaja kumubaza honorable arete drone rero harageze yuko rero umwe biri kuri YouTube ego hari abantu bafite ngo wenga simbizi wewe ko twumvise drone urafise cyanditse oya biri kuri Bobo wese wawe ukatavuga Bobo Bobo uburo harageze kubera narindindiye ko umugore wanje yibaruka kugira rero umuntu wese azi ko yiyemeje ikintu akaba atarakizana ego nico gihe ama video arahari uravyumva nta ABS nzokwereka ate usi wewe ja bindi bazagenda ngabagiye kuryosha urubanza je urubanza rwanje rwaye ruryoshe ntabyo kuryosha byari bihere abavuze umuziki nayo ntabizana abavuze umuziki Bobo abavuze umuziki nayo ntabizana Natasha ntiyazanye kashi yaravuze ati ngurumva ngo uzosora umugore wawe ngo muze mwambaye igikwembe ngo muze ejo apo anespace apo bibi je muyomba nyemereye inkwavu n'amavoka narabwiye bibi ahari yambwiye bibi hanabire hajya haramaze gufatwa ego tayari kabisa ego hajya inkwavu zanyu zirahari nafise inkwavu 40 ego 30 n'ibiteze amavoka ivyo baramaze no kuhazitira aha ni kwande kwa simbizi halo rero muri muci bro ndakeneye drone ya drone wemererwa ndabona sura yituma mu Kamenge wicariye oya yari drone y'ivyunguka uravyumva rero ngomba nje mwisekeza byo kwishuza umwe kandi dufatana n'umugore andinde bagira bya bindi gusohora bavita gute guhekereza umwana kubera umugore cyo dufatana mbiri desade mbiri umwe ati muzehe wewe wemeye ibi zana ndafise abatantire rero bemeye ibintu nabwo ati gatantire wewe bino nawe icyo kintu cy'amagurane mwemeye jewe ko nzi kwa simbizi kwa mutama simbizi ko nzi inka zose twari dufise zazangwe n'intambara yego icyo kintu cy'amagurane gisigaye mwami tuye muzompa kirihe hano n'ubu ntacyo babona bazonsanga kuruhagarika ndaje ugitora cya kintu cy'amagurane kabisa rero ngo kuryosha urubanza ufite natisha abantu zana beta ashura umugore yaribarutse fresh ubundi ndire te hanze ndamusore ndamuhekereza umwana hama rero tugende gusatira buri zina umwe wese kabisa azana ivyo yemeye kabisa abo rero mwena hajeyo ndafise droit kuko naragabiwe none abo uri kurambwira wewe nindabagabira ko wumva agutelefona ngo simbi kera simbi ni gute nkujya rifatira hoteli wewe kubera nta muntu yamikoze simbi tukivugana simbi ni sa urumva byahambabanye haje igitipe ikintu ibiyoga bizimvye none raba undukire na 50,000 nzo yagusubiza sasa wewe mwanamuki wewe sawa utahungira ubusharati wako kumbe ni hoteli ni wairishe yego what kind of woman is that so bigikiwe amushubwiye ko nobandanya muri ivyo narubatse
oya bro rero singeneye rero kwandura ingeso mbi niyo mpamvu ntimuze murambaza abantu batubatse ugomba kumbwira ivyingo abo bantu uzubambwira muri cadre ya entertainment ego ugomba kunzanira ngo afise umugabo afise hari abo bari mu bushurashuzi je nta mushurashuzi nzovugira kandi umunsi bamufasha ariko arashurashura ntazo ntabazi nazo gutabara ko ivyo biranwa n'imico yarakaze yarakaze ku buryo bamufata karashurashura ari mu hoteli urazi yuko nk'ujya bamufashe karashurashura bihanwa cyane gusumba jewe je bamfatanye umugore ego kwaje ubu ndubatse bavyita kurenga ibigo ego uravyumva mugo ujya bamufashe bavyita ubusambanyi ya wese wigeze kuvuga yuko umuntu atarubaka adasambana umuntu atarubaka yashaba indaya direct ni imyaka 5 simbizi ikiganiro twakoze uvuga ni mico mibi iyo imyaka 5 atarubaka atarugusamba asambana umuntu yubatse ni imyaka 5 bagufashe ni imyaka 5 ni hoteli wagiye gukora iki ko mu hoteli bagusaba henda kwereke ama hoteli yose baragusaba ico bita extrait d'acte de mariage babone neza ndagifisa je nubu kugenda koreke ko je ndumumeshe umugore wanje ntiyakitse kugenda koreke ko ndumumeshe je umugore ko yakize twagize rero ndomyere ko yaramutwaye kubera iganda inda yaravise nabwiye ngene yatevye niyo nda ya mbere yamaze imyaka myinshi mu nda ko bari kuvuka ari amahasa ari kumwe na mugisha imwe yavutse muri 2022 iyindi rateba naho nibigusigurira ntavyo tahura umwana wanje yabaye muhitira niyo mpamvu yavukanye ibiro byinshi uravyumva yamaze 2 ans mu nda inyuma y'uwundi 2 ans 9 mois urumva phénomène urumva phénomène hafi imyaka 3 kugira ihasarindiri rize kaguma mu nda ribitse rero ritangiye kuzana amasinye umva twagiye kubana ritangiye kuzana amasinye yuko riri mu kuvuka rinde hasi kandi umwana rwo dupatona ko ari sawa rero mu kwereka rero ko je ndumumesha umugore wanje nawe ko mfise umugore nzogenda nafata icumba ajya kuri rya hotel ya Pentecote bobo umugore ko je ndumumesha ko narongoye nawene azoshanyemeza ko nawene yarongoye je nzogenda nafata icumba kuri rya hotel ya Pentecote nawe uzagenda afata ikindi ntiyemera nujya muzungu wiwe kose duhurira hajya kuri rya hotel rya 57 miliyari uravyumva uboni sawa byari ndakubwiye ati ko yiyemera je nzogenda ngire challenge ko ninje ni hotel hajya je bazonyakira n'umugore ngende kumuvugutira hajya nawe cyazana n'umuzungu nawe cyazana n'umuzungu nagere babirukana yanabirukanye ibyo uri wowe wakunda kuvuga yuko Nerinate arimo ni menopause uburyo umusa azovyara nibikunda Fred oya nibikunda oya ash wewe ukazoba wemeye iki petete azoba jewe ewana urumva ico gihe kangukazo abakoranye nande azoba amasengesho apana gusa na Modeste na Shamanda Moses ayo masengesho azoba yarimwo kugira ngo azoba amasengesho ya mbere azohuza suguje prophet of Jesus Joshua nyama kugira neri azovyara reka ndakubwira abantu bazomusengera abariwe kugira hazoba igitangaza ni Shamanda Moses ndozo ayoboye ayo masengesho nakanguka Chris ndikumana na prophet of Jesus Joshua na Modeste kabisa namba ya haga 5 personnes bose bazomuramika kwibiganza guke umwakore ngaha turabyumva uku umwe azokora bose bagize uko aho kizosha gikunda nabikubwiye kandi handahejeje wemeye iki imbere ya kamera umunsi azo tuzanira umwuzukuru wemeye iki ujya ndakubwiye umunsi kugira bizokunde ndabikubwiye ko ari uko bizopfa byaye sindavyanse ko bitokunda ko yanajewe umwana wanje yaravutse inyuma y'imyaka hafi imyaka 3 ari mu nda ya nyina birakunda byarakunze après twera nagiye gusaba ikigongwe umwana wa mbere gihavuka simenye ko ariyo n'uwundi ari nyuma uravyumva sasa najewe umwana wanje muto ya mwamikazi yaravutse inyuma y'imyaka 3 ari mu nda ya nyina urabona mwene wacu bisigura iki bibaho mugabo nimboneka rimwe gusa kugira bikunde n'abantu 5 bazomurambika kwibiganza bamukoze no kunda kabisa
niyo mpamvu sinokubwira ati kugira bikunde je simpinga ko ibintu kwizera ndizera ko ibintu muganda kubwiye kugira bizokunde nuko ndakubwiye mu gihe simbizi byo kunda ibyo ayo masengesho batarinze gukora vuga ati we oya nshaka kubireke yakwemereye ikarato zitanu za bo ntibikunda emera none ntibikunda rega je wose ngafise impamvu ndiko ndabivuga mwene waje ivyo ndakubwiye uko ndabikusiguriye kugira bizobe nuko nyene ndakubwiye ego ibisigaye byose niyo kuzobonye mgitukura uri se ukazobona imbwa ya ruje iriko irarengana uzokwiruke tiziteza abantu frere niyo kuzobonye imbwa itukura irenganye imbwa igitukura kayibara isingije canke nwazoba yivye mu bitaro oya ntibikunda ukazobona numwe muri pimadeni adene wala uzore ngo ari bungenze gutya Ntuze yanu yaririmbye ngo hari ibintu bidashoboka demana oya hari ibintu bidashoboka hari ibintu bidashoboka oya hari ibintu bidakunda bidashoboka ya niyo mpamvu abantu mwe nabo bafise ibintu bidashoboka niyo mpamvu uzobona yamana inzigo yamana tukana abantu yamana ingingo ziri bizarre nuko byama bimeze kwavuga bati boya ujya simeze nk'abandi rero umugabo ntacyo bishiramwe inzigo ya mbese mbizi urazi ibi bintu tuba dufashe ngaha mu kiganiro ko bidataka bija he urazi ubu turera ko bazokata bavuzana ngorane none niyibaruka ibyo ntibizopfa binabaye kabisa twibandaniriza ntibikunda simbizi wase mavumba ndakubaza ikibazo kimwe mbaza nta kibazo urasenga ndasenga cyane kandi usunyishura ego nk'ubu byo gushikira byo gushikira ugasaba umufasha wifuza umufasha mukwiranye ndazi neza nukuri ego bobo nari abantu barabagenda mu rusengero je n'abantu ubupapuro kera je urazi ko nakora n'ama eglise kenshi hari igihe igasandugu nashobora kuyitahana ngaho mcanke imitwaro gasangamwe abantu basavye abagore yifuza umugore ngo yifuza umugabo je nambaza umugore wanjye ati none wewe mu bagabo wari wifuza yari jewe mu ndoto zawe yari jewe sasa wewe kodi ubu nyene uranditse agapapuro ego kandi witeze yuko inyishu uzohabwa ari iyo Imana igacukorera ibitangazo ugasanga umugore Imana igwaye Nerina ati wo mwaki nshaka kunyishure nko mu Kristo vraiment ugasanga Nerina ati Imana igwaye wo mwakira ko ukomera ati akana kagufa ko mu magufa yanje akana kara ko mu mara yanje je nyambari we yoba mitana no kwemera gapfuma mitana ari wo guhitana none se bisa sawa rero bavyo bavyaranditse Imana rero nibindi rero serega singombwa mitana nawe urumva ko ari ibintu bidashoboka hari ibintu bidashoboka mugabo Imana yafadika muri Bibiliya haravuga ati ngo mu nyuma ngo bagarariza Imana nta bantu mise bagararije Imana bariyo na Imana yarabahaye Abisirayeli Imana ntiyaberese irasambura ibahaye bayicamwe n'amaguru mugabo mu nyuma bari mu bishushanyo kandi barabyiboneye gutya meame ego uravyumva hari ibindi bintu rero uvuga ati Imana ego naho ari ingingo yo wafashe je ngaho ko ndabona ko ino ngingo atari nziza kabisa cyenda kugararije ari kiba urumva nivyo rero nawe ndazi neza hamwe usanga uwisezerano wawe ari Nerinati ego le chambraka sha oyamanika akavuga ati oya no chafuka Imana nkabaza mana nunyene wampaye ati nuwonyene ati nakundi ko wavyemeye none reka ko vyemera gute ikaniya umugambi w'Imana oya no kuyobora gute reka ujya ubundi ujya simbizi yova mu mufasha mwe ibiguhamagaye kiretse gutukana n'ibiki ujya umufasha mwe atukana ubwo nuka ega ma video rega arabiheba none bijye ntavuze ko aya marikodi ahaguma yego uramutwara hama turakunezereza umufasha wawe tumugushira ko utuntu amateka ye ni wemere rero ndamuza ndamutse ari umunsi yigeze gufungwa amastati yanditse yafunzwe oyaha amasati yamutwaye muri ENAP turazifite twarazibitse ese yate dimanche kabisa abantu bivuriye gusenga cyashikana ku bintu mama ashigitsina wana igitsina cy'umugabo n'icumugore yakivuko nyene mu kirundi kiza gashabyandika kuri stat ngo ashakimushira areka aravuga abandi karavuga bakayanza baozi banikita bakukeyi distende ndasha bose baciye bamuyora no munindari muri mubambe cyangwa ujya mu sumurundi
Neri rero umurundi kazi w'igihofi sana Rutana nazo babeshe ngavuka Igitega naravuka mu Rutana muri Sosumo nazo babeshe ngo mama je mu Igitega Rutana kabisa amajambo avuka bateye ubwo basimbizi rero gasham abanyamurutana barikomeje kabisa twibandanirize gusa namwe ya Rutana hangana n'umunyeshi bitoke namwe kweri muri babisa sawa manika kuri yanze yabanda kuduza kabisa ukoresha imanete kabisa wisanga uri hejuru mugire mwe murabamesha sana yashe ndakuduza fumbi yo muri Kongo kuyitora biraborohera cyane haga ntaherere kabisa kabisa ubuherutse hari umukobwa yaciye kuri no televiziyo avuga uburyo ngo umushinga ntahe ukoresha umwanya ntiyo kwigereranya akuvugira bikomeye cyane ashaka kumenya eske wari umuhabara wawe waramuhaye byunguka cyangwa yaragwaye mo ya mbere nta muhabara mfise kandi abanditse ivya Yesu nta gitabo na kimwe yanditse gusa nababonye ivyiwe babayateka twandika ibi ego rero ibidukora bituvugira nga ku mbuga ari abantu badufollowing hari n'abantu bashaka kudukurikirana n'ubuzima tubaye mu akavuga ati uyu hari ibintu ibi nibi urabyoka ego je namanizewe n'abantu benshi bakuze sivyo ni hamwe yero umuntu ativuga ego ni biza yuko abantu bamuvuga nigeze ko ikiganiro na Mutima yarambwiye iryo jambo cyandari meditako wowe uramaze kurema urafise abazo kuvuga kabujya w'ivyo bivugiwe nta nguvu bigira oya bra none kubera iki none niyo igenge ndagusaba ko iki ntagiye kwisabira kubera iki nabanje kurondera umushinga ntaza kumvugira no kwari wakoze amakosa oya byari bigoye guseruka mvuze oya hapana amakosa twara naho wakoze amakosa kwe kutaja kwisabira ikigongo wewe nyene kwe kutuma umushinga naye ujya umushinga naye nuza kuguhagararira wewe abone yuko we uri umuntu naho bijya vyashitse ego karagasanganye muga uri umuntu muzima wazi ko ari undi muntu akubwira toya byo ntawe nogenda kuboranya reka n'imanza zirahaba ego Jage telefone metre muvaye nkamubwira tonega metre imeze gute hari dossier imeze ukuntu atisha uwo muntu hano uburanira vraiment navyo bibaho ego mugabe ubonye ati uraronka n'abantu bakuvuga bakakuvugira ego nuko ibintu uburimwo abona yuko ari ibintu bidateza uruga societe kabisa hari umuntu societe ashobora kwimerera nabi amuvuga ati izi mbuto z'uno muntu vraiment zifuma disese cyangwa yose bafumahirira imbuto z'ipapayi akayanzama bibaho bisigura rero ujya muntu ko yakuvuze atakintu wamuhaye ahubwo ari kubera ibintu vyitsa kubona jewe nta muntu numwe mpivyunguka kugira mvuge uravyumva nta muntu mpivyunguka kugira mvuge ego na akuzuye ni kamuriko uravyumva akuzuye ni kamuriko acha gaseseka mu frere akuzuye kabisa nuri kumurika ngo urabe bakano mazi ego wana hagera none vuga ngo aruzuye ndiza kurabuko bwabo yuzuye kabisa bwacajya amazi aruzuye yes rero ikintu cuzuye kabisa byose ubibona hana atani fresh rero umuntu mwene uyo rero batwewe nga nibyo namambwira na entertainment muri rusange bakore ku buryo baba loko uravyumva hama ubaye loko ego ukaja mu mitima y'abantu lokal abonye no bagusohora ego uravyumva niba kugira international mon frère kabisa je murambona ngaha batipe nagiye mu kabare karaho ndasanga inzoga zo muri Tanzania no wibaza ngo ni Kilimanjaro canke ibaza ngo ni Kilimanjaro haro Kilimanjaro haro Serengeti haro n'izindi ntumbazi baza ngo niwe babazizanya ngaha oya ka harabambisha ngaha bavuga ati barakaro kaburo nipo karakazi bagaca bakazana bonye rero bakakemporta kagashikana ngaha si bari baba babizanye niko nikako hari ibintu bita umusesekara ikintu nabona ari fresh reka urayibona rero abantu badushingira intahe baba babonye ati bajya abantu tutanabazi ego kadushingira intahe kavuga ati no muntu ndabona yuko ashobora
karabati rero ibintu atumigwamwo ukuntu avuga urabyumva icyiyumviro ashobora gushikiriza cyane ahantu haza abantu mu ijambo bakavuga ati simbizi wewe tubonye hano hantu ku bantu baza kuba ari abatumira aho hantu ndabona yuko ari ugenda kutuvugira ko n'ufise ibyo uvuga la majorité y'abantu benshi ngaha barivugabo ngaho je sinivuga uzura umwanya munini ndawumara ndiko ndavugira abandi niyo tuko turaye ikiganiro uzamva mvuga ati ngo jewe ndakazi yeah happy from abyo nk'ubu nyine tuvugana ngaha wakayanza afise wakayanza yarahevye rap bari muri R&B yaramenyekanye ku bwa rap ahabihera hari abantu bacavuga nabi je nkajyari ndabwiye NJ ni wewe izi ndimbo zawe ugumugurisha yaragurishije utujede kwa Adojo San na Kiriko aragure kwa Adojo San agurisha yagurije Sicilia kundi mu diaspora twa Juliam ari kumwe na Wakayana ngatonde gasha ejo yeje abana bawe indirimbo ni yagera izi ndirimbo zawe ejo ni zakoreshwa ibintu bikomeye inyuma abuzukuruza bawe kubabonye ko wewe wafashije umva wayikoranye na Juru canke na Dojo Zari iyo tuko turaje hazogera igihe inoti ziba nyinshi kuri izo projet est-ce murafise ahantu ufise amadroit kuri izo kwamba kunya ndimbo ni ya Juru ya ego ya yindi tujedeni ya Dojo Zari Ngibi ndiko ndabibwira abantu hari garacavuga tose mbizi kuno ngaba bari mwakani ndani cyangwa NJ yo bari karabikora kugira yigarukane bushasha muri game ko twara mubuze kidogo navyo ne bibaho bica bisaba nawe nino parallel cyakora yandi ma projet manini naho urumva ngamba ndiko ndakubwira ibintu sije mba ndiko ndivuga rero ari murashaka kuvuga uti simbizi iriya jambo yavuze kuko haro film yigeze gukoreshwa muri publicité ikomeye cyane usanga Coca-Cola irayikoreje par exemple ugasanga batoye Sicilia remix bayikoresheje muri publicité ya Coca-Cola urazi nk'amafaranga Coca-Cola iba yatanze na miliyoni bari menshi cyane ngo usanga ama miliyoni aciyagenda kwande kwa Julian kubera batoye ya remix ntibatoye ya original cyane batoye beat ya remix turashaka cyane beat gusa ya remix yange bagakoresha gusiga refre tange bakora ba verse batora cyangwa ugasanga uga passage gaciye muri movie ya Hollywood ugasanga bamuhaye ama miliyoni menshi usanga ibihumbi by'amadolari byinshi majana usanga rero muri ico gihe amadroit yarayikuye ko yashira kundi muntu kubera gusa ngo agaruke agire ikitivo ivyo rero birabaho n'amamazwa n'abaririmbyi muri rusange imbere yo gukora ama collaboration bazamenye ingene biyugara urabyo nk'iryo jambo ndarivuze hari umuntu ashobora kuritora akavuga ati simbizi kano kanavuze kare mu ubwenge atuma n'umushinga nta kubera iki niyumviriye ikintu wewe ubonye indirimbo nati nakayasoye indirimbo shasha mugabo je mbona ikibazo gishobora kuzovuka ari nyuma y'imyaka amajana 2 kwa tubona nga dufise iyo dukomoka mugabo twebwe abo twakomotse ko ntibyari digitalize kabisa n'uburi bambaza ati se mavumba yasa gute ntumbwira ngo muhenyanga yasa gute mugandazi ko ndi mwene muhenyanga ni sokuruza wanje aye muhenyanga wanajugumbanya ari epfo kwa gasobozi nabitaba karabona sha urabazi ndake ndabazi nyene bisokuruza ndabizi uwo nshobora kuba nzisura ni dawe nindere nasimbizi soko ndafise agafoto kiwe mugabo se mavumba nawe sinabonye yamuhenyanga nawe nzi na nyuma nawe nzi nawe usanga rero mugabo twebwe iyi generation turiko inyuma y'imyaka amajana 2 unkomuka ko je bazobanzi inyuma y'imyaka 1000 yego ne hataba ikintu sivyo isingu iranduke ku buryo amaservere yose aturika cyangwa babura amatrasi ikintu na kimwe urumva yuko xita jewe nzoba mpari amawevre yanje azobaboneka avuga ati ibi ni bya papa ubu ni papa uri sokuruza niwe mvako urumva rero hariho amadroit usanga nariyimye kandi byarigwanye basanga hari aba beneficiaire bo bako
kabisa ni nkibi byama ibi ni nkibi by'amatongo uno munsi urashobora umuhaga ati ngo iri tongo ryo kwa sokuru ego mugaba ubu nibi dukora aya n'amatongo yacu ibi nyene dukora ibi byari nabonye dossier y'abakomoka y'abana ba Michael Jackson ego na inakuru wabo ku miliyoni amajana y'ibikorwa vya se wabo byarishwe na Sony umva ari miliyoni amajana 5 z'amadolari iryo si tongo ego kabisa uno munsi bishobora kuba atari tongo mugabo ibyo bikaba itongo none ibisigi bizogaburwa gute bizogenda gute urabyumva rero tutigeze tubisetinga neza ubu nyine ego umva yuko ariho conflict tuzovyara hiyi imbere kandi tutazi urubanza ruzocande kora twebwe nyene duharuba tudafise urwo rubanza kugwicira no kurusetinga naho rero ubushinga nahe bwanje buva muri iyo mbona aho nashobora kubona ati bashobora kuba batahura ivyo abandi batatahura ko si byose tuvuga bitahurwa n'abantu hari ibindi tuvuga abantu bakavuga ati ibintu biranduhishije kandi bikora kandi ndavuga bati iki navuze kiri mwaka dusubira inyuma gatoya kuri ico cha NJ urabona ari karakura arakuze imyaka aramaze muziki yari myinshi nubwo atabandanije abikora nko yabikora ubwa mbere kandi bavuga yuko ngo gakono uzo kwitwaza mu busaza ukacukira muto wosanga ututuririmbo ari twari karikora ko aba diaspora mu dufaranga kugira yibesheho tudufaranga utugire iminsi ibiri mon frère kajayo rega ngufu no munsi simbizi wo okay tugumye muri hago rega no mundi zo ndirimbo nubwo batozikora remix ubu ndazi kata kintu kizikozira mu ikintu gisha gihaba rero namba ari uko akeneye ko zimugarukana naca akora ibindi bikorwa byinshi bimeze neza bikuri rugero nyene gwaziye bariko barazikorako kwa no ma remix yiwaza akazi ameze neza bashize kimitahe production audio imeze neza video zimeze neza nawe ne naca bandanyiriza hajya nyene yego kabisa aho twisubire inyuma kubijanye n'uwo muntu agoshingira intahe mbega yo simbizi yumvise umuntu ariko amushingira intahe amuvuga neza ko binakora akabikora neza mbega wavyakira gute bo jeli nkuko niyo muye n'umuntu ashaka bari karamvuga nabi umvuga nabi umvuga neza bose ndabashimira ego uzi mpamvu je nabwiye mama nti umunsi nzobaho ntagera ku rugero nshobora kuronka abantu bamvuga kuko agaba tuvuga hari bajya ashobora yende kuguserura ujya we arinda serura abari ku rundi rwego nuko hari n'abandi baza bakandika mu commentaire urazi yo posting nk'ikintu nkabura commentaire ingene mbabara urababa naho ziba ziri negative ushaka ubuwanutse urabyumva kubera ama commentaire aratuma poste baro commande ari nka post usanga ari nk'umuntu yagwaye nk'ivyashara par exemple basanga ni post yunguka urumva usanga hanya ama post nziza za 1xbet urumva basanga ni post warihiwe amafaranga kugira baro commande bisaba yuko abantu bagira ama commentaire naho uzunuka umushonji uriki cyo kibwa buzima bwa muziki warakunaniye ziya commentaire ndazikunda cyane kubera mugabo abantu bavuga byiza kenshi ntibavuga ego mpamvu mva yuronse umuntu arinda kuvuga wewe akavuga neza urumva abari uwundi muntu urumva mugabo hari n'abandi nabo batuvuga nabi nyine n'abandi batuvugana mugabo rero kenshi rero nk'abaje bakatuvuga nabi nibo beza cyane gusumba nabone ko rujya mvuze nabi ampaye akazi ego yega jutamvuze simbaho jama niwe namubwiye ati muzi bana buguza uzabona ni ko nkuboye ntabwo ndatangara ko ngifise n'abamvuga kwere nkamaze iminsi nibereye mu bindi bintu by'ubuzima bwa misi yose yo gwiro nk'umuntu akuvuga uri mu buzima utari muri entertainment cyane shumva kwibari ngorane kwere ni Imana gusiba yakwibutse peut-être usanga umukobwa yamvuze neza ngaho kubera amazi iminsi nariko ndakora sa kugaruke garuka usubira upfuke gare ubuzima ayiga nyene nk'urugo ruba rwagutabiye nyene ego hamwe wicara gutyo ukavuga ati none no munsi naho genda gute urazi yuko ubuwingo urazi nkaje nyene mwana niyumvira n'abantu babayeho gute
cyo ku munsi peti nkoresha ugasanga ku munsi ukoresha kabaye make ni 30 bar ibihumbi 70 par jour. Ayumva yuko umwanya ugenda kunigurana n'abantu. Oya from. Umuntu yumvira gusa none ya 30 bar ivaye. Umva ku munsi. Every day uko imisi y'Imana uko imisi yose yakabaye. Gwera kwa mbere gushaka kwa Mungu. Ugasanga ufise igenge y'abantu umuryango wose tegeza gufungura bategezwa mwanategeza kuja kwishuri ategerezwa nanje ku mugoroba tegeza kuraba hantu nicara ndayo ku bwenge buja kugiye kwafate basi n'agacupa kamwe k'amazi nuko nyene bati wese amazi ubuzimbutse kurakaronka ku gihumbi abura zimbutse from nabyo maja wisa ego usanga ari mu bambe cyane babigoye cyane mico gihe kanyene tuna mugabo atagira ibibazo bisaba kubibamwo kagwana na oya ni ubuzima turimwo nta ibyo si ibibazo kandi iyo maze guhitamwo maze kuba bamaze kubyinjira ndakubwiye ati ubwo ni formule iri ni byatwese ivyo ndakubwiye kuko wowe gusuma nko bikiro cy'inyama igeze kuri 30 bar kananye ndo mubo Kendo mubo kiza kujya kabone yakanyama kazi fumugura karobo cha kanusu kanusu ka 12 bar changa ni changa ego kanusu ni 15 bar pia kanyamu nakakata fresh byo bure niyumvira gusa ivy'urugo no kura igihumbi bibiri ravyo usanga rero niyo mpamvu simboneka cyane kuri media Mugandi ndose umuntu amvuga avuga ati merci beaucoup. Appreciate kabisa. Kubera ubuye baye. Yeba ni kwiruka mu bambe. Sana kabisa. Yego. Twibandanirize. Chris Ndikumana yaraye akoze ivyananiye wa Diamond Platnumz bakora bimwe. Nibakora bimwe mugabo kuzuza ikibanza nk'iki. Bakora bimwe. Ahubwo ndashaka kumenya why muriko abarundi muriko muravuga ko ari bande abarundi ramasho ubira ndakubwire iri nibanga ngomba ndaguhe ni kuri television umurundi uwo ari we wese yitahoye ni yahujya kwa Chris Ndikumana umurundi wese even you kabisa ufise ingabire ugatahura agaciro kiyo ngabire yawe yahujya kwa Chris Ndikumana umurundi n'umuntu yaremanywe ingabire zidasanzwe gusa afise ikibazo yuko yikumira ari wenyene ari ikirubanza ari ukuntu abashoboye ibintu byinshi mugabo wenyene kandi gacaga n'umutima wo kumwereka yuko atanakinga ashoboye arindire yuko abandi baza kumufatira ingingo uzorabe kenshi hari ibintu tubamo ngaha mu buzima ego ugasanga kwibwiriza biratugora cyane ugasanga umuntu urabyutse gusasa gitando ryamako urindire yuko haza umuntu aza kugira iki kwigusasira udafise map y'akademu nkaho uri umusore ntuzopfusha igitando ngo mudemu ngazasanga yuko ahantu basa neza ndakubesha oya genda sasarika ne example ivyo ndabikubwiye ko ndakubwiye muri reality tubayemo rero umurundi wese yitahuye azicari ni kujya kwa Chris Ndikumana uzurabona musaba n'abaririmba n'ingene bitinya bana nka bakarabasase ko bagenda gukorera amasho muri Gera Plaza nibare bande bose hagira no kwitinya urabyo no kwitinya gutinya gufata risk ko aravuga ati ahantu ufata risk yo kugenda gukotesha sound miliyoni 200 urabyo sound ya 20 million ego mu gihe imiliyoni 10 mugihe 10 million ego zokora concert yose yo muri Gera Plaza hitamwe iki tamo muri 20 million sound gusa tazo kurari ikibanza nturariha twebwe abamesha tugupromoting iyo show mugabo ukabona ati baragera Plaza afite 10 million akazi kose karikora sound iriyo ikiriyo ayo 10 million nayo kuriha abasani bazomerekeza niki turuzo binaisha hama ku mujyango ni itoreze Wabyo? Naja muri Gera.
uja muri gere mugabo naho kwemera ugafata iyo riske ugatanga iyo sound de 20 millions izo namba ari miliyoni nkajya kuri société harazimbutse sinzi ko badukije averi 3 millions ikibanza katikati ya 3 millions ça fait 23 millions ugashira ko nizo zindi miliyoni 10 zo guhemba abasanyi ça fait 30 combien projet yose ya concert ishobora gutwara dufata nk'imiliyoni nka 60 60 iwaruzi ngo bwa bwana ntibunguka ndaki we barunguka to none rya dramatique bavuze ko bafatanye 22 millions wumva bari barishe bajya abantu na sonorisation niyo basangaye niyo babasanganye 22 millions aho ni kubera ntuzenya ba genre usanga batigeze bafata neza umwanya ba planning barondera ama stand abo izo 22 millions niza abantu gusa barishe yego abo nabagize iki barishe nabarishe cufata abantu barishe 22 millions kwinjira yarangaye Rwanda guharurira amafaranga ura 20 muri iregira na 50 niza telefone yawe ndakwereka igiharope sivyo bariha 20 dufate yuko abantu bose ko barishe 20 reka dufatire kuri 30 ego 22 ego dufate ko bose barishe 30 gwa twestima abantu dufate ko bose barishe 30 bisigura yuko indani harimo abantu 733 aba ni bake ko abantu bari bahari aba 733 urabona hariyo kumwe yarishe 30 natike ya 10 yarimo oya nta yarari gushika 15 niho bagira 15000 nacho bace baduza après 15 reka fatire kuri 20000 rero habwo kubera harimo VIP na iregira oya kiraka kumengera zinge telefone yawe noyo zima kuti ntavyonzi urabyo dufatire ku bantu igihumbi bari ndari muri kijya kibanza sibyo uci ufata yuko umwe wese muri abigihumbi ego ya consommer na 50000 ego mutuja muranga similiyoni 50 none ajya aro turashiramwo n'abandi aba VIP biki urabyo wateguye concert neza nushobora kuri miliyoni 100 canke barazinyegeje bajya baje wenda ndabwiye wateguye concert neza nushobora kubura 100 million none ufashe 100 million ugakoramwo 60 inyungu ya 40 ni make smake from alors isho y'icyo kintu y'abantu benshi bategera baharura babona gusa ku mujyango hagare n'abantu usanga hinjiye abantu 100 mwe ugasanga abijana umwe yavuye ajya konsomye miliyoni 600 n'inyungu sinarinza ajya amakonsumasyo ka Jaco ubu bari kuri wewe wabukinze ikibanza cyose bisigura yuko nuza kosa inyama haje ari ha wewe usanga ari nk'akanyama kangana kujya bakagurisha 5000 usanga akanyama ukatira n'igihumbi umwe bwa mifra ugasanga ari ni 5000 none aciye agiye ubunyama 10 50000 yarangira ubunyama 10 50000 udufiriti tungaye ngaho karaka mukata kucya kabiri udufiriti 6000 kandi abamesha mu gufungura ukoresha amabo usanga ashobora kujya udufiriti n'utunyama gusa ugasanga umuntu umwe yagiye akora ushobora gutegura amakonsere nk'iyo udafise basi ni raki wateguye kuza kumarirayo tufatira abantu bose agendera agira kiraki ni menshi cyane ivyo biharo rero nivyo abantu benshi bategera baharura agaca hitamo ko ajya amakonsere bagenda bakora yajya zagera za mutwenzi ayo yinjya y'ibinyobwa niki wowe nta nakimwe ukorako aya baramwene kabari we gusaguye kibanza hamuka muzanira abakiri wacha yidandariza nawo umuryango abari gwawe kenshi niko bakunda ko bigira kabisa rero iyo umuryango wirihishiriza kuri Zayani naho ingene babigenza watanga caution ya 10 million watanga miliyoni 10 umva izo miliyoni 10 ni za caution y'ivyo baza gukonsoma kabisa umva ibisigaye byose baca nibo babimenya wowe urumva no uri kuradandaza bo bacagurisha prix normal wikiyeri ni wavuga ati yuko uza kukigurisha ibihumbi 30 we biragusha
ayo siyo hejuru nayawe. Ego. You understand? Ukuntu nuko business y'amasho ikogwa. Niyo mpamvu rero nka stand vuga ati je nzo afise stand ya yibi nzozana life energy uravuga ati okay bone mwazana ama stand y'ima produit ya life ni mu booking ni mu dokubita miliyoni 5 canke 10 tuduhereze hamucishira ama produit yaga ntandi maza azokwinjira ubundi ati je nzo amfise inyama okay namukeneye ko atakindi kintu kizorebwa atari inyama zawe sana miliyoni 10 nakwa 20 miliyoni ubundi nundi kuko usanga wo bamaze kwegeranya ama stand yose bamaze kuyarangura bafise nk'imiliyoni 100. Ego. Nta konsere yo homba bajyana na kibanza bakubatse. Kandi satu bafise rezo. Abadashaka ko dépenser amafaranga menshi kuja mu kabari. Satu bikugira oya mugabo umenya yuko mu kabari ntihunga gusumba ko yogira hajya konsere yagenze neza. Konsere yagenze neza ko Cedri iruhuka cyane gusumba hajya mwibare. Bajya mwibare aronse yinjiza amahera menshi n'imiliyoni 30. Naho ni hajya abantu baba bavyiganye. Ego. Biragoye hajya n'abantu hinjemo gusa abantu igihumbi abahuzuye n'abantu igihumbi mu arishe 10,000 nimba ko ari 20,000 ari 10,000 none 10 miliyoni none wumva igari chuchu haruwa hinje abantu igihumbi bose arishe 10,000 ya 10 miliyoni toye kwaje abantu igihumbi bahinjiye gusa hajya inarishe kabisa huzuye amatike yahetse urabyo karabasasa yari yajajije nawe utegura ibintu hajye wabiteguye neza hajya bakuzo yakunshuka sha yakunshuka nawe gana sama officiel ya Kamo TV kavuga ati tuzogira muri Gera Plus nubundi hamahuzu hari brandinze tuseraje n'imitaye abantu barahamenya rero ntacuri kugira uze kuhamenyekanisha bushasha abasanzwe ari nta murazi Gera Plus mon frère nta numwe Gera Gera ndayizi kuva 2006 no 2016 17 ego Gera Plus 2017 kangana gutya batarayidu kari gatoya agenda arayagura gushika kujya kunimeze urumva so Gera Plus yaramaze kwibrandinga mutwenzi yaramaze kwibranding we nta kintu nakime gishasha uza kuhakorera ego niyo mpamvu ntoza kumwumvisha ngurumva gushora oya bakiriya y'ibifiti kandi nijya misi bakora y'amashow koze show vendredi samedi dimanche yamayifitiye y'abantu biwe ego urumva rero gusa tu simplement gusa niyo mpamvu nakurihisha abwo ati we ngukore uririshiriza ku muryango hama no yidandarize ko nabana beza tuse n'umwana mwiza na Brice n'umwana mwiza yego kabisa mukorangiza ikiganiro hari zino kunda kwita Sadupi karabasasi ni kubera ikuri mwiza ini zina gibyashara kabisa ni byashara iki ni ugemerewe wenye oya nta ushaka uri mwita ni byungu bari banyishe man inde koresha mwaye nawe bonye ko yarayishe wana yavuze ngo azoshanyica yarazo kugira geze yagiye byashara karabasase nijya ntanzu nimutagira karabasase ashaka zogira company yavyo kandi urumva ko kunyuza amafaranga menshi jera mone Satubi ngo nyene uvuga ati jewe ntanzu nimwe raba nigiye karabasa ntanzu nimwe dategwa nta nimwe iyo vira ngo biyaba ari umuntu avuga ati je ndakora business atubuge ndateye business agazafata nk'abafundi akabakura muri rirare gasakira ya company agacyanti karabasase ko nyene akaba rero baza barabookinga twamufasha promo barukeneye Satubi nimero yo nikombe 003 ya smart eba Satubi ukeneye gutegwa karabasase urazi amafaranga yo kwinjiza yinjiza vraiment ningware y'abari imvyo bashaka kuguma mu muziki bashaka kuja muri music muri business nazo nkajya karabasase ko yamaze kuba brand nini acharondera abamesha ego bo muri rirare agacagira kabiro fresh arafise belle nice yaje gacaye mu secrétaire yiwe gacaye yicara bakaza baramubukinga amusanga igihugu cyose ari watera makarabasasi wenyene tuje kuyigura kwa karabasasi ahubwo jiyo dini arabana binzu avandaye ko gusingware nuko ingware ko azosanya ubware ngo namutwaye brand ego kandi wayidugiriye ego yazabwiye ati babesi busy n'ubwara bubira aba brand yanje arayitwaye kuresha ibyajara je ubu ikumva z'ubuzima ariko burankubite ntako nakimwe ntazokwa umuntu wigeze kumbwira ngwashe mubageze muri ninde ndavuga ati ntakimwe ahantu hose nzobona yuko ndakura igihumbi nzojayo urari Satubi yabona yuko ngize karabasase company kabayire karabasase nkabona umukobwa mwiza ndazogenda umukobwa mwiza ngene meze fresh umutusikazi nicari kahaki mwiza cyaguma yicariye haki sio Rwanda papa ni Burundi
mu Rwanda hari uvuze mututsikazi wewe baca gufata ngo uvuze ngo ingenga bitekereza abatutsikazi barahari bariho afataga kuba keza agatutsikazi ugacukicarika haje sikakwega abantu genera karabasasi kagusigurira urana karabasasi imeze uku dushiramo isima kandi ndirakize cyane kize mu mashuri menshi kubera no aba yo gusomesha neza kwega bubakisha n'ababosi abubakisha n'ababosi kabisa piga karabasasi piga karabasasi ibari nishira hamwe ryo kubaka cyane nk'ubu ijya bore ya Fabrice yita karabasasi aya ujya Fabrice Bojacity Plaza apara Bojacity ijya company yiwe ijya ubaka nation umunsi nk'ubu bavuga bati yoza kumpropose ati none nk'ubu iki kizina ko kiri mu Cyongereza ndakite gute mu Kirundi atishite karabasasi yego ko karabasasi irafise poids irahazwi no karabasasi mu Kirundi haje karabasasi fresh Gatebana ibaze nk'ijya Bojacity Power number Bojacity Power Plaza ugasanga haje kijya gipankarite kiri haje cyane ko karabasa kwere karabasase company kiracubaka twagifise inguvu gusumba ubakanishe n'ubuyereke Satubi waraseka duping n'ubugene hoze nk'umuntu afise imitahe akavuga ati simbizi wanda nakubonye kuri yakamo uriko uravuga ikintu cy'akarabasasi zitwe kintu rero ngo mandagishe nk'imitahe dukokiranse Fabrice Mr tutwa tumuteye ijido kubera iki karabasasi rivise probo mugabo rero ni kizina kiringa kandi gihwanye no kubaka kora double na logo yacu iroroshe yego ufata gusa oya apana ni gipawa karabasasi kandi nakora kanwa naye nabitanguye naye nabitanguye kandi akohereka ega niko ndavyiga kandi akohereka cyangwa mitsemanari Ese ndavyiga bukebu urabona ukeneye gutera karabasasi ushira kwaka ego akajya kamashine gusa ariko amashine bagiye ngabona aka kaboro nibi ubakane umva nkubisa kwaka ashira ko papa karabasasi group ari terabwo bari abantu bubaka amazu ashira ikintu ngo group Yumvire okay ngeze karabasasi group ico kintu ndacyo gishore nta numwe pre ukabona neza ko ari kwigipa aka kabombe akabagita gute sa akaba kitumwiko okay kabona ko kano kamubambe nakanye logo ni nta birebire hamwe ngacandaje ko aka mashini gahuha kaya mashini gahuha karabasaki gaca kikwa karabasasi akasiko ngenda ndashiramo gutyo kaniko shiramo ibyasi bya ruze tiandani kaya kabashira nkinda yita karaba ica yitwa karabasasi group nta muntu mwatonshore kabisa kandi akagotwa ntazovuge ngo namutwaye brand kwa brand nije nayikreye Satubi ntazonje muhari ngo nagutwaye brand aha vuba ngara aba diaspora ko je ubu ntana kimwe ntazokora ego oya ega na Fabrice yo murapere nganje yaro murapere na mutima yaro mukomeje ubu n'umurimo none jewe rero ubu rero natangiye kwiga ibintu bya tuko ndimenyereza kubera brand yose nkreya negeza kwikorera ivyashara ubu rero ngomba nkreye iyitwa karabasasi group Azojubara vuba eba tugize collabora Fabrice yo kubaka isoko yego kandi featuring zirabaho mu kubaka birabaho arozana ide unda kazana imitahe oya collabo kwera je urumva kwera kari kikirundi kandi gafise na promo cyamo bambe Doivo kabisa simbizi twayaze byinshi reka ndagushimira cyane asante sana no mu nyuma ndibaza we turamana uri umuntu wacu turabakunda cyane Akamu TV making subscribe na commenter simbizi muzane deba umurumva kazi ibintu byinshi guys asante sana kabisa ciao ciao turabakunda ko Mr Black na simbizi wasema vumbu bomba clad